Tugarutse kuri Mike kugira ngo tubamenyesha amakuru y'inkino yaraye abaye rino joro ndetse tukomerezeho tubabwira inkino ziza kuba rino joro ry'uno munsi wa gatandatu. Rero duhereye ku nkino zaraye zibaye hariya mu Bwongereza, duhereye ku timu ya Chelsea. Chelsea yaraye inyagiye ibitsindo bitanu zose kuri kimwe. Iyi Chelsea bagenzi twarababwiye ngo tuyitege, ni Chelsea ije iriko iharanira gutwara kino gikombe cha Premier League. Ni Chelsea yagarutse. Iyi Chelsea twababwiye kenshi gashoboka yuko iyo ari timu y'ubukombe, ni timu iyo ihagaze neza iza iharanira igikombe, sinka za Arsenal rimwe na rimwe usanga zihagaze neza ariko gutwara igikombe gasanga byagoye. Rero hano Chelsea yaraye itsinze ino West Ham ibitego byose bitanu. Habayemo ukwigaragaza kudasanzwe k'umujweri bita ngo ni William, ni umwana ukiri muto w'imyaka 18, akaba ari wo waraye abaye homme du match w'uru rukino. Ni umupeti wabikoze neza cyane uyu mugoroba. Se bigaragara yuko uyu Enzo Maresca umutoza wiwe yaraye yabashije kumurisha ibenchi imikino ibiri yose kuko nta bushobozi bwinshi yamubonamo, ndetse uyu mukino amaze kubona yuko uyu Parme abashije kugira imvune, ndetse uyu Parme abashije kugira imvune igihe bariko bishusha kugira ngo match itangire. Uyu mukinyi yegera umutoza wiwe ariwo Enzo Maresca aramubwira ati nyabona ntangiza mu rukino. Uyu mukinyi rero akimara gutangiza hariya yabashije kwigaragaza mu buryo budasanzwe. Abantu barebye match babonye no mupeti afite kazoza kadasanzwe, ndetse bagashaka kuvuga yuko ari we mukinyi mutoya wa Chelsea ubashije gutanga assist zibiri mu rukino rumwe. Rero uyu ni umuhanga cyane, bamwita ngo ni Estavao William, ni umukinyi ukiri mutoya ndetse ushobora kwibagiza abenshi Mandueke waraye agiye muri Arsenal. Uyu ni peti ndetse utegeza kwitonderwa cyane muri no Chelsea, bamuhaye umwanya gakina ashobora kubikora neza cyane. Ariko hari wundi bita ngo ni Pedro, nawe yagaragaye mu buryo budasanzwe, abasha kuba umusitari w'urukino. Iyi Chelsea rero yagarutse mu buryo bwiza cyane, ndetse urukino rwari rwabasha bari bashe kunganya. Abantu baribaza iyi Chelsea ni gute, ariko kandi yagarutse mu buryo budasanzwe. Hariya muri Bundesliga naho turabona yuko Bayern Munich nayo ibasha gutereka mu bitego byose bitandatu. Abantu barabona iyi Bayern yagarutse muri wa mwanya wayo mwiza cyane, ndetse habashije mu kwigaragaza umukinyi bita ni Luis Diaz abasha gutsinda igitsindo. Uyu Diaz kuva iyi Bundesliga yatangira amaze gutsinda ibitego bibiri ndetse na assist zibiri zose. Rero uyu ni umukinyi ndetse ndashobora kuvuga yuko Barca yihenze kuba itabashe kumusinyisha. N'umujori ukomeye cyane, urabona yuko kumenyera hariya muri Bayern bitamugoye cyane kubera ko ari umukinyi ukomeye. Ari Kane akaba yaraye atsinze hat-trick wenyine. Gnabry akomeza yigaragaza mu buryo budasanzwe. Rero ino attaque na Olise ubwiwe nawe yaraye atsinze. Ibi ni byerekana yuko iyi Bayern Munich ari timu ikomeye cyane ndetse ishobora kuza gutwara kandi ibikombe byose kuko ibigaragaza. Reka dukomeze tubabwira hariya inkino zaraye zibaye muri Ligue 1 mu Faransa. PSG nayo yaraye itsinze kimwe ku busa ca Angel, niyo timu baraye bihuye barayitsinda. Rero reka tukomeze tubabwira uko inkino zikomeza zigenda zigaragaza, tubabwira uko abajwere bagenda bahagaze. Ariko reka tubabwire inkino nazo ziza kubona umunsi kugira ngo tubandanye turyoherwa n'inkino zacu. Mu Bwongereza Manchester City irazagura na Tottenham, Bournemouth irazagura na Wolves, Brentford irazagura na Aston Villa, Burnley irazagura na Sunderland, Arsenal irazagura na Leeds. Dusimbiara muri La Liga turaza kubona Mallorca iraza guhura na Celta Vigo, tuza kubona Atletico Madrid, RC Levante, Barcelona. Ligue 1 iraharaza gukina Marseille, Paris FC, Nice hamwe na Auxerre ndetse Lyon na Metz. Nuko inkino ziza kuba zimeze
hariya muri Ligue 1. Ndetse turagaruka mu mwanya tunababwira ndetse n'aya mahiganwa yandi ukuntu aza guhura uno munsi. Rero uyu munsi hariya mu Bwongereza murabona yuko ari match iza kuba ikomeye cyane dusubiye kuri iyi match ya Man City na Tottenham. Iyi Tottenham yarayigaragaje mu buryo budasanzwe, ni Tottenham ihagaze neza, ni Tottenham ishaka kuba muri Big Four ndetse irashobora no gutwara igikombe bivana n'uburyo yari yigenje ubushize. Nubwo ino sezo yabo ya mbere itari yagenze neza, ariko yaje kurangira itwaye igikombe, ihesha Tottenham kugaruka muri Champions League ndetse inaza itangira neza rino higanwa. Ariko iyi Man City naho mutibagiwe yuko iyi ni Man City yagarutse mu buryo budasanzwe. Imatch ya mbere yabashe kwitsinda mu buryo bworoshe cyane. Ni match iza kuba ikomeye cyane ku mugoroba uno munsi. Abantu benshi bashobora kwitega ino match y'uno munsi. Ino match ndetse nayo ya Arsenal iraza kuba ari match ihambaye cyane. Arsenal yigaragaza ndetse tunabona n'umujweri wabo umwataka wa Gyökeres yabashije kuba flow, ndetse abantu benshi bashobora kuvuga ati uyu mujwera ashaka kubahombera, ariko kandi ni Arsenal yabashije kunganya na Man U ndetse yihagaragaraho mu buryo budasanzwe. Nubwo yakuye amanota 3 kuri Man U, Man U yabashije kwigaragaza mu buryo budasanzwe. Rero iyi ni Arsenal ikiri ko yubaka, yashizemo abajweri bashasha ndetse yabashije kugaragaza urukino rwiza ubushize, nubwo abenshi performance yayo batayishimye, ariko iyi ni Arsenal nayo iza gukina uno mugoroba w'uno munsi. Rero inkino nuko zikomeye cyane ziza guhura, ariko kandi uno munsi FC Barcelone muyitege na Levante iraza gukina 21h30. Abantu benshi biteze kureba runo rukino, barebe iyi FC Barcelone uburyo izamo gukina. Ndetse twabonye ubushize yatsinze ibitego 3, ariko kandi nubwo yabitsinze iyo timu bari bahanganye bayariye rouge 2 zose. FC Barcelona ihawushuka biyoroheye. Abantu benshi baribaza eske FC Barcelone ni FC Barcelone iryana iza gutsinda biyoroheye. Rero turaza kwibona kuri runo rukino, aho tuza kubona neza yuko Lewandowski agwaye, ariko Lamine Yamal ku ruhande rumwe, ndetse uno munsi umwataka baza kwatakisha ni Ferran Torres. Rero nayo makuru y'uno munsi, mukomeze mudukurikirana, turaza kubabwira uburyo inkino zaraye zigenze, tubabwire uburyo inkino zagenze zihagaze kuri uno mugoroba w'uno munsi. Murakoze cyane.